dufise des minere, dufise Lolac, dufise Congo, tunakosa nini? Ikindi nensistako amashure s'il vous plaît, amashure yacu ni poto ndego pe je sintinya kubivuga. Uri kuraraba ufata abanyeshuri bahijeje université secondaire iki uze kubakoresha examen yo kuza gukora imoyera yo kuza gukora iki usanga wapi? Ifo yuko abantu baba benshi bakora activité nyinshi kugeza igihe beexporta icyo bashore hanze ni absolument ni kintu gikenewe. Nta gihugu gitera imbere kidakora exportation. Amadollar ntituzoyaronka akwiriye ata exportation dukora ngaha muri ivire bizateye isoni nukuri kwose. None ko bitazikora bizokogwa nabi, bizokogwa n'amakori n'amakori, ariko twipange twipange uno mwaka dukora iki, umwaka uza dukora iki, turaza ubwenge bukwiriye. Harabusaba ibihano nawe aya nta busaba ibihano wana narahanywe bikwiriye. Ubasaba imbabazi ndanabeshegwa sinzose ubasaba imbabazi. Ano nashaka intererano kwe ndayifise. Urabona twebwe muri transition gihe twari duhari turi muri jyavurugu ibi byerekeye development n'ukuri sico cari kituri mu mutwe, kuko nta igihugu ntigishobora gutera mwebwe byari imfata kibanza nyine uretse no kuba imfata kibanza, ahubwo hari bikorwa tugomba kurangura kugira ngo igihugu kive mu kajagari kije ku murongo. Kwari ugushayura nivyo kandi twarabishoboye kwe yego pe muzompa amanota washaka yego. Hanyuma inyuma y'ico gihe tugomba guhindura disk tukumva yuko tuvuye mu masasu twinjiye muri economy. Muri economy hariho abantu bamwe jewe mu mbabarire kubidudurira ko hariho bamwe tuganira inyuma y'imyaka 10 ukibaza niba twaravuye mu ntambara, niba tutavuye mu ntambara. Tukiri mu ntambara ntituzoba developer. Kugira ngo igihugu gishobore kuronka amakori ilifo yuko activité muri iki gihugu de production ziba nyinshi. Mukagira abantu 5, 6, 7, 8 bakora ama activité commerciale cyangwa de production gusa muri iki gihugu, ntaho tuvuye ntaho tugiye. Ifo yuko abantu baba benshi bakora activité nyinshi kugeza igihe beexporta icyo bashore hanze ni absolument ni kintu gikenewe. Nta gihugu gitera imbere kidakora exportation. Amadollar ntituzoyaronka akwiriye ata exportation dukora. Ubunyi chance dufise nuko hariho tujya tutumine son excellence yirwa aracungira hafi, ariko transformation ngaha hakuna kuvuga ngo tujya tuntu ngo acungira hafi. Nuko ndatubona ndi kure tubari dutoya ari kuri hafi tubatune hafi nituni ndabibonera muri televiziyo, ariko biraboneka yuko kameme hari hakarusho. Urabona twavuye kuri 7500 muri marché parallèle utugeze muri 5800. Ujya hari hakarusho ubona ku excellence tera imbere. Go ahead c'est très bien. Ariyo hanyuma tubandanye muri iyo nzira, kuko tutavuye muri iyo ngendo y'ukuvanga politike n'ubu budandaje burya ça ne va pas. Mwakeneye ko haba umurongo, hakaba des activités politiques zimeze neza, zihembwa neza. Je dis bien zihembwa neza. Hakaba na des activités génératrices de revenus ziteza imbere, umuntu akagenda akakora inoti zikinjira muri caisse de l'État twende. Ngaha mu Burundi dufise atunyinshi, dufise des minere, dufise Lolac, dufise Congo, tunakosa nini? Ikindi nensistako amashure s'il vous plaît, amashure yacu ni poto ndego pe je sintinya kubivuga. Uri kuraraba ufata abanyeshuri bahijeje université secondaire iki uze kubakoresha examen yo kuza gukora imoyera yo kuza gukora iki usanga wapi? C'est quoi cette histoire? C'est quoi?
iyo kugira ngo tube competitif hanze je mumbabarire hanze ndabona abantu benshi qui ont fait passer les examens etc. Abantu bakireishisa b'abarundi nababize hanze naba ubona bevoluwe ukundi apana muri aya mashuri y'iwacu. Il faut revoir ico kintu. Twebwe uko twiga waheza secondaire primaire igifaransa ududubiza secondaire none aya makori arashobora kwica indero gutyo. None la production c'est quoi? Il faut gukoresha ubwenge ugakoresha n'ingufu. Udafise ubwenge wokora iki? President Ndayizeye ikintu cya tuturusho abo bantu byoshika bakaguma basaba uturusho kugira ngo bahombererezemo amakori kandi bari bagize kugira ngo baborohereze mu gushinga imitahe ngaha hari cokogwa wowe ushaka kungora aho bikorerwa ntuhazi si muri leta hagiye nimwe muba muri conseil des ministres nimwe mubiba mubirabira sefi yuko mwanka kugira ngo azovyisinye mubirabira kure none ikindi kintu cokogwa kugira ngo ntibabe nuko byanka point il faut réguler ça nta bindi nta kuko nta uzoza kugufunga nguranse nta uzoza kugufunga nguranse wo mubwira uti itegeko niri riba ryanditse wewe wararangije igihe cawe point niba wahomvye ugara nuko atabyushoboye hazu uwundi niko bimeze burya ndababwire kugira ngo dutere imbere ifu ini rigueur ubandanije ugatetesha abantu ni kujya ufyinisha umwana uzanye ibintu byo gukara rero muri ivyo bintu absolument tugomba gukara kugira ngo dutere imbere tugomba gukara kugira ngo abantu barondera uturusho niba bakumva nabi none ntibashaka abanyumve nabi après tout ndashaje mais nukuri ivyo nivyo il faut réguler cela il ne faut pas kubireka bikaba vyinshi hanyuma ukaza kurira ngo vyanse gutayi wowe ubisinya ari wowe uvyemera ibyo ntibifata na gatoyi kandi nivyo biri mu bintu bidekuraje abantu bagira bati none jeho kuki kandi ndakubwire burya ibi bintu ntibigoye muri iki gihugu nakantu nshaka kongerako jewe urabona nabaye vice president umuhutu nabuyoya n'abasoda b'abahutu bari bahari kwari kwa kundi nagombye gusereka kugira kuriya nyene hago gusereka kugira ngo shobore kumvikana n'abantu mbe hagati na hagati kugeza igihe bagira batujya muhungu n'umwana mwiza sibyo haragera igihe le 1er mai itariki ya mbere urazi za kosibu zande bijya umunsi mukuru w'abakozi ujya umunsi mukuru w'abakozi bose bandungikira ama message ngo kongera umushahara ico nakora nafata nk'iminsi ibiri imbere ngaca mpamagara bijya confederation syndicale du Burundi hariho n'indi y'aba boss tukicara tugaharira umunsi wose fisa abaminisitiri batatu bakatubwira ibibazo byose bafise tukabahinyisha baje batubwira ati umva twavyumvise ariko twebwe ntidushobora kubibwira bari abandi rero mutabibibwiriye twebwe turihorera ariko twavyumvise wacha tubahamagara tuti bazane nabicarika hajya muri conseil des ministres nibo bicara mu bibanza by'abaminisitiri bari 29 29 umwe akavuga abaganga bakavuga abanyeshure bakavuga bavuga nk'amasaha 6 mfata note abaminisitiri nibo bicara inyuma jewe barankariye ngo president ngo uronona amafaranga yambaye aho ni wayononera iki we nawe uratangwe ko umucamanza sibyo ntayo nonona jewe narabasiguriye ndababwira nti umva mwabagabo jewe imbere yo gufata mission tufata ordre de mission ko imeze tukarungikira ambassadeur agaca dukorera amahoteli akaturungikira ibiciro byose uko bimeze refre tugaca tubirungika muri ministère des finances mugaca muduha ayo mafaranga
abaye make turababwira ko yabaye make kuko byaranshikiye nko muri New York amafaranga duherana gutyo kubera n'ahantu hazimba cyane n'igihe hari abantu benshi salaire zira plutôt les loyers n'ibiciro biraduga bikaba multiplié par 2 hanyuma nkabibabwiye ndabasigurira ku buryo nabahaye mission z'amezi 6 bararaba ntumva rero mwabagabo muri ko bavuga ngo ndayonona mwabonye icyo ndayakoresha rero niba mudashaka mumbwire jewe nigumire ngaha niba mwambwiye ngo mpagarike intambara nkaba nirirwa ndirukanga jewe ndigumiye ngaha ariko ntimuzoze kudedeba imbere yaje ngo vyananiye gaciye bambwira ngo bani bandanirize ambwiye ngo ibandanize kuko nabo bari bakeneye amahoro rero burya hariho ini complicité ishobora kuba hagati ya leta n'abantu jodi n'abantu kugira ngo habe ini limite de dépenses kuko kugira ngo dutere imbere mes chers amis tugomba kugabanya ama dépenses nukuvuga kujya kw'abashinwa bahora bambara twadushati kuri Mao Tse-tung natwe twebwe ngaha anyuricara ugasanga umuntu ashaka kubaho nk'anuze nk'aba Rothschild bari abandi ntavyo tuzoshobora ndakubwiye nuko mu bantu babeho tugomba kupanda pole pole ariko caisse de l'état inaja ibarabara ligakogwa ntoze aya internet igakora ijana ku ijana hanyuma les affaires ntushobora gukora les affaires muri iki gihugu udafise internet imeze neza iyo uvuye muri Tanzania ukinjira ngaho i Burundi les prix ni multiplié par 20-30 none ivyo bintu ni ukuvuga ko bizimvye cyane ngaha kubera iki nuko babizimbuke rero c'est possible kuko je hari habo twahaririye ne bagire gute kugira bizimbuke ega nako nyine bakeneye acha ntibivugirwa ngaha oya izovugirwa ahandi yego pana ngaha urakoze nibyo jewe enquête mfise umwana yize télécommunication il a fait l'étude kuva muri Afrique du Sud kuduga kugera muri Uganda abantu bivugirwa rero birakwiye kuhavugirwa hariho abatoza kori tugira turangize n'abatanga kori birashoboka ko baba bakundanye bagakundana abatanga kori n'abatoza kori ubundi bateza gukundana ko bigomba kugenda sinzi n'igituma bagomba gutinyana kwe rero hari igihe nigeze ndumva haize nk'imyaka 3 hari hageze ntangura kubaza kontable wanje ndege ntiboza kunkontorora kugira ngo menye utwo nsigaranye ntatangura kujya mu bitari vy'iwanje yaragiye arabivuga muri Obere bavuze ngo ashiye umugabo kweri kabisa ariko wisabiye ko batangura kugukata yego kweri ni nabivuze naivema kandi j'étais sérieux ariko warayabona yo bakata oya nuko mu mwaka wahera nari ayatari gwanje mbawurije kuza gufatira indi deni ubu munsi sinashaka ico gihe sinashaka kongera gufata ideni nashaka njya yiwanje ariko birashoboka rero gukundanisha abatanga kori n'abatoza kori none urumva umutoza kori n'umutanga kori barabana nta numwe azevita uwundi nta kamaro kuko bankana rero ahubwo bagomba gukorana abazi ubwenge buhanitse ariko budari bwiza usanga ari bari complice aba namayeri usanga bari complice ibyo nabyo si byiza ariko ifo kuba controle kwe kuko burya leta itaronse uburyo nta kigenda jewe ndi convaincre yuko ifo ko abantu basora nukuri ifo ko basora ariko rero ifo ko leta nayo ica amaempo agendeka baguca amaempo ukagira tugasanga wapi kabisa byanse birashika ariko ndibaza yuko hashobora kuba ama enquête ku buryo amaempo azara amaempo ibyo rero ni ibintu byoroshe bwa kabiri burya twebwe abarundi ifuko tumenya aho tugeze jewe j'insiste beaucoup yuko tumenya aho tugeze kugira ngo tumenye ko tudashobora kuzomererwa neza andehoro y'igihugu cacu
andeho igihugu cacu iya pado salut Nta ifo gakiza kari yuko inyuma igihugu gitera imbere tukaronka ibyangombwa byose abanyagihugu bakeneye natwe tukagira amabarabara agera ku mitumba yose tugaronka umuriro urabona nk'iyi ville ukuntu imeze mu vyerekeye electricité moi je regrette beaucoup genda umu électricien de formation yo ndiko ndaraba amakable souterrain ngaha muri iyi ville bizateye isoni nukuri kwose none ko bitazikora bizokogwa nabi bizokogwa n'amakori n'amakori ariko twipange twipange uno mwaka dukora iki umwaka uza dukora iki turazi ubwenge bukwiriye harabusabiye ibihano nawe aya nta busabiye ibihano wana narahanywe bikwiriye ubasabiye imbabazi ndanabeshegwa sinzose ubasabiye imbabazi kandi ntabazi n'abahatsi oya vraiment nta umuntu wese wo munyamakosa agomba guhanwa vraiment cyane cyane nko mu nk'ibi byerekeye imisoro niki ifo yuko abantu batanga imisoro selma ntibakavye kuko hari igihe usanga bajya abantu bo muri obere nabo nyene bakavya ugasanga barakwirutse inyuma ibintu bitari byo ukazirigura burana imishatsi kera cye byaranshikiye shikahongira nti mu mpora iki ariko ibyo nibisanzwe n'ubuzima c'est une lutte ariko ndibaza yuko leta ifise ubushobozi bwose cyane cyane muri iki gihe ifise inzego zikwiriye kugira ngo ishobore gukosora aho hose hadashobotse hanyuma igihugu kigende nko kuri rayi icyizere kirimo rero ndayizeye kabisa ndayizeye yego urakoze cyane president ndayizeye merci